DUSHIME sanzwe ndumusore mba mu Kanyosha nkasanzwe sengera kuri Eglise Emmanuel mu Kanyosha nyene nkabasanzwe ndumuririmbyi ndirimba indembo himbazamana mu buzima busanzwe naho uvyeyi wawe tubonye narakubonye hari aho biza bisana canke n'igikorwa vy'ukuri cakujemo nkuko gute naho biza bisaniye kuko indirimbo narayirangije zirahari indirimbo ariko ndarengene nza ndashire imwe kugira umva ntocu bishira ku icarimwe usanga n'abantu zibacanze gwa vy'Imana yuri kurabikora haje imbere uba wiha iyihe sanamu intege ingene power ubufise ubuzumva gute kuko ibikorwa dushoboye twese biba bimeze gute icambere maze kunka akaryo numva ati nakaje Imana ibiguhaye ko guhagarara ajya hamwe rya kibanza ndaryoherwa. Shalom shalom mumeze neza jemeze neza kabisa urabona ko imbere n'inyuma mbameze neza shima Imana kuba nkiri muzima ni kubw'ubuntu bw'Imana suye koramutsa ndanayifuriza kugira ibihe vyiza ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana shaka unyitwe Timote canke unyitwe Israel hanga ry'Imana ayo yose n'amazina yiwanje shimye gusubira kugaragara hamwe namwe vy'ukuri inyuma yakanya gato tutari kumwe ariko ndishimye cyane gusubira no kugaragara kuri the screen no ku screen yanyu mwe muri ko muradukurikirana mukoreje telefone abantu muri ko muradukurikirana mukoreje machine yanyu ndabashimiye cyane nizera ko mwese mwamaze gukora sabone utarayikora nyarukira guba ukora sabone cyangwa subscribe mu rurimi rw'icongereza hama urabe ahantu hari akazogera canke agakengeri ufyonde ko hanyuma uklike ahantu hitwa tout cyangwa all mu rurimi rw'icongereza kugira ngo uzobe mu bambere kuba muri ko muraronka ama actualité canke ibiganiro bishasha tuba turiko turakora. So nishima cyane kubona ndabafise mwebwe tubana buri gihe mushobora kudusanga ku mbuga zacu za Facebook, Instagram n'ahandi. Iyi mukurikirana ni World Vision TV, andikamwe World Vision TV kuri Facebook na Instagram, hama ukore follow ubandanye du following. Vy'ukuri nishimye gusubira kubana namwe, vy'ukuri ndishimye urabona ko twinjiye mu kwezi kwiza kwa kabiri ibintu bimeze neza dufise stand no kuba tumeze neza kabisa ndishimye cyane mu nkundi rero ndamutse abantu bari mu gisagara ca Bujumbura ndamutse abantu bari mu gihugu cyacu bari hagati mu gihugu abantu bari mu ntara za Ngozi Kayanza Muyinga canke igihugu cyose ndamutse abantu bari muri East Africa abantu bari mu gisagara ca Kigali abantu bari Nairobi abantu bari Kampala turazi ko dufise abantu benshi vy'ukuri nkishimira cyane kuguma mbana namwe ibihe byose nkengurukira abantu bari muri Afrika abantu bari hakurya y'amazi tuvuga abantu bari muri Suisse Sweden abantu bari California abantu bari Canada hose ndafite abantu bari muri Australia abarundi n'abanyamahanga bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ndabakengurukira cyane kandi nongera ndabaramutsa nizere ko muri ko muragirana ibihe vyiza natwe mwe mwamaze gukora sabone ndabashimiye cyane mwe mutarayikora this now do it ubunyene muyikore hama tubandanye tubamenamwo ikiziba c'umunezero ndishimye cyane gusubira kubana namwe vy'ukuri mu nkundire cyane kuri no munsi uri hejuru tugiye kuba twakira umwe mu bantu babikora neza bamaze iminsi bagaragara neza ariko abikora neza afise indirimbo ziba zifise amasanamu ameze neza muramuzi muri gospel numwe mu barundi vy'ukuri bari mu kazi yitwa Keve DUSHIME umwe mu akora indirimbo zo kutazira no kuninahaza Imana. Keve DUSHIME no tugiye kuba tuganira muri bimwe mu bikorwa vyiwe tunafata umwanya tunaganira no mu bindi by'ubuzima busanzwe tugiye kuba twakira Keve ndakuramukije. Abakunzi ba World Vision TV ndabaramukije nizere ko muguwe neza nizere ko mumeze fresh hama ku mazina nitwa Keve DUSHIME sanzwe ndumusore mba mu Kanyosha nkasanzwe sengera kuri Eglise Emmanuel mu Kanyosha nyene nkabasanzwe ndumuririmbyi ndirimba indembo himbazamana mu buzima busanzwe naho ndacari ku ntebe y'ishure naho nsa n'uhagaritse gatoya ariko ndacari umunyeshure sindaronka akazi mu buzima busanzwe hama nizere ko mumeze neza mwese tuganira n'umwe mu bakozi b'Imana ni Keve DUSHIME mumenyereye cyane ariko avugwa cyane mu ndirimbo zihimbaza Imana kandi nizo asanzwe akora ni n'umukozi w'Imana
urumva ko yabaramukije, urumva ko ari umusore, n'umusore ariko akorera Imana. Umva ko abayeho ubuzima bwa Timoteyo muvyibuke ko ari umwe mu bakozi b'Imana batanga gukorera Imana, baramenyekana akiri umusore kandi vyaragenze neza. Keve, Imana ishimwe. Amen, amen. Urumva ko tugiye kuba tubana n'umukozi w'Imana, twe ntitubikora nk'ababandi basanzwe, oya. Uyu munsi mwumve ko mugiye guhabwa ubutumwa bwuzuza, ubutumwa bw'indemesho, ubutumwa by'ukuri buza butuganisha ku Mana. Sabe Keve nk'umukozi w'Imana atangure adusengera, adushire mu biganza by'Imana, gutyo tubandanye tugaragara neza, cankwe tubandanye tuganira n'Imana by'ukuri twamaze kwicisha mu isengesho. Keve, umwanya ni gwawe. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kugira neza kwawe, wabanye natwe muri rya joro, watuzigamye, uratuvyura, turi impore dushima izina ryawe, utwemera no kubona izuba no kubona ibiti uko biguhimbaza, naco gituma mwami tuvuga tuti wakoze. Rero muri kano kanya reka uduharire umwe wese umwezi umutunganye uzobukoze, hamare gucubana natwe mwanya wose tugiye kumara hano hantu, byo tugiye kuganira bize bigire mwami kimazi, bize bigire mwami Yesu Kristo impact ku bantu bose bagiye bazokushaka gukurikirana kino kiganiro, hama natwe ubwacu tugire neza nko kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murumva ko abanje kuturongora mu isengesho, ndishimye cyane by'ukuri, ndujujwe, ndumva ko nanje ngiye gukorera mu zindi mbaraga, amavuta twarayahawe n'ivyo, ariko n'isengesho kuba ari turanga nk'abana b'Imana ni navyo vyiza. Urumva ko Keve mwamumenye mu bikorwa byinshi, ariko n'umuririmbyi akongera kuba ari umukozi w'Imana. Hajya uri umukozi w'Imana mu rushengero ruhe? Utubwire ni n'umurimo usanzwe ukora, uri umuririmbyi, bivuge en detail vy'ukuri kugira ngo twinjire neza mu myidondoro yiwawe kwiye vy'ukuri. Je sanzwe sengera muri Eglise Emmanuel mu Kanyosha, sanzwe ndumu worship leader muri Eglise. Urumva ko n'umukozi w'Imana akongera kuba anarongora n'abandi mu ndirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana. Urumva ko abarizwa mu ishengero rya Emmanuel, ni Emmanuel inde? Mu Kanyosha nga kunyabaranda. Urumva ko n'umunyakanyosha akongera kuba ari n'umukozi w'Imana waho hantu nyene aba asanzwe aba. Vy'ukuri Kevin ndakwakiriye. Murakoze cyane. Mwisange vy'ukuri, wumve ko tuba tugiye kuganira nk'abavukanye, nk'abakozi b'Imana. Nanjewe sanzwe n'umukozi w'Imana asengera ngaha nyene mu Kanyosha muri Adonai Holy Church. Ndaramutsa aho dusengana, ndaramutsa abakristo, ndaramutsa abarokore mu muri rw'ikinyarwanda aho muri mwese, ariko ndamutse cyane cyane umuvyeyi wanje mu vy'Imana no mu vy'impwemu, ni Pasteur Vincent Nijimbere. Ndamuramukije cyane, hari aho wankuye, ndakubaha cyane, uri umwongere mwiza. Ndibuka kera tutaramenyana kugira unyigishe vy'ukuri kerigma na didake canke ubutumwa bwiza. Vy'ukuri sinari ahantu novuga ko no kwishimira mwa bino bihe, nubwo nari nkiboshwe canke nari nkifise akameremere nyene kabana nyene bo bataratahura Imana. Ndagushimira cyane, amavuta n'Imana nkorera vy'ukuri, n'Imana dukorera ibandanye guhezagira. Shimira cyane n'abandi bose bariko baradukurikirana, mwumve ko Keve ari umuntu wanyu vy'ukuri. Keve, inyuma yo kuba umuririmbyi muri Eglise, wavuze ko uri umunyeshure vy'ukuri, ubundi buzima usanzwe ubayemo ngaha hanze n'ubu? Nubwo buzima nyene bubiri, ndi umunyeshure, nta bindi birenze, usibye ko imwe rimwe azi ko ndakuvuga ati ngo uturaka twa hato na hato, umuntu yakaronse uragakora. Turabajene kandi ikiba kituranga vy'ukuri nuko dutegerezwa kuba ari umurimo cankwe akazi. For the first time we duhura, narakubonye ko ayandi mavuta vy'ukuri, ndagushimira cyane. Hari igihe twahora tutazi nanye n'iki, ariko nkakuraba nkavuga ati vy'ukuri urakwiye kuba umurider, yaba jewe aho mbandi canke ahandi, nukuri birakubera cyane, uvyumve kabisa. Murakoze cyane, Imana igukomeze kamavuta. Tutaraja kure, uherutse kubura umuvyeyi, bamwe barabizi abandi ntavyo bamenye, ariko unkundire mu buryo bw'umwihariko, ndakubwire condoléance. Navuga ati merci beaucoup, kwisi niko biri, niko bigenda, no kwakira ibici. Urabona ko Imana vy'ukuri igira plan zayo, natwe abantu twagiriza izacu. Vy'ukuri ikintu ca mbere ushimira Imana kukwitaba Imana ku muvyeyi wawe ni ikihe vy'ukuri, kugira ngo twumve tunakuyanganisha, ariko
urashobora guhagara uvuga ati Mana ndagushima ko umuvyeyi du début à la fin yiwe nimba yarakijijwe nimba yaravyara bigenze gute yarameze gute ushobora kumva ati ndashimira Imana kwa bino bintu vy'ukuri. Icambere novuga jambo ry'Imana tubwira ati ngo mubiro mu vyiza twame dukenguruka. Ariko ikintu kiza kinyongera gushima nuko muvyanje kwa yitavye Imana novuga ati ubugombe bw'Imana kinjohera cyane nuko yapfiriye mu mwami Yesu Kristo. Kuko ahigwa bapfa bapfira mu mwami. Iri jambo rirakomeye tihahigwa bapfa bapfiriye mu mwami urumva ko ahagaze ngaha ashingira intahe umuvyeyi wiwe vy'ukuri aheruka kwitaba Imana dusabe tumusaba kubandanya akomera urumva ko Imana yisubije ivyayo ico tumusabira n'iruhuko ryiza mu bwami bwayo ariko nkizera ko natwe urupfu gogira ico rudusigarije mbo inyigisho idusigayemo kuko hano ku isi revre n'ijambo ry'Imana iratubwira ko atari wacu ni passage tuhaca turengana nurumva ko ni ibintu vy'ukuri dusigira isomo cyangwa icigwa tukizera neza ko tuzosubira kubana mu ijuru kwa data turizera neza ko ivyo bintu bizogenda bidukubaka canke tukabana n'Imana. Kevin, inyuma y'ivyo urakomeye ariko tugiye tubona nkuko inyuma y'iminsi mike ushize indirimbo yawe hanze ivuga ku bugombe bw'Imana, indirimbo ivuga ati narakubonye. Kubera iki narakubonye? Narakubonye si ibintu vyizanye uko nyene, hari impamvu je mvuga ati narakubonye, hari n'impamvu nawe ushobora kuvuga ati narakubonye. Je bwanje mvuga ati narakubonye kuko ari kuba bidasanzwe Imana yagiye inyereka, hari ivyo Imana dukorera tutabona kuko ngaho Imana duhindurira amaso kadusha mu buryo bw'impwemu kuko ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso ariko ni mpwemu z'ahantu ho mu ijuru. Donc mva ivyo Imana dukorera iturinda ibintu vyinshi ariko tuma bati narakubonye uko hari bigaragara byaje kugaragara binyereka ko Imana hari ko ngende ikora kugira ngo jewe shobore kuba ndiho kandi shobore kuba nkihumeka kandi shobore kuba nkikora n'igikorwa cayo hari Imana yakoze. Urakoze cyane je ndavuga ati narakubonye ariko ni jambo by'ukuri baryuzuyemwo ubundi bubasha nka wewe nk'umukozi w'Imana cyangwa umuririmbyi aririmba indirimbo zo gutazira Imana. Ndakubaza ati kubera iki narakubonye inyuma y'urupfu rw'umuvyeyi wawe tubonye narakubonye hari aho biza bisana canke n'igikorwa by'ukuri cakujemo nkuko gute? Naho biza bisaniye kuko indirimbo narakubonye nayanditse mu byanje tarapfa nanayikora mu byanje tarapfa ko mvuga ati bivyaje gushika ndi mu nteguro yo kuyipostinga canke yo gushora kuyisangiza abakunzi igikorwa caraheze mu bisanzwe ariko mvuga ati kire nico gihe kuko nta kibera ubusa cyose no ku mugambi w'Imana kuko mvyanje yitavye Imana n'indirimbo narakubonye naho bihuriye kuko indirimbo yoyo nari nayikoze bivanye n'ivyo nabonye ubwa mbere bitarabana uko ariko vyose biza bihurira hamwe. Ndakubaza neza inspiration y'indirimbo narakubonye yaje gute? Wayanditse ryari ibintu nk'ivyo kugira ngo twinjire deep y'ibikorwa vy'iwawe? Indirimbo narakubonye sinzi ko keneye kuvyumva neza zogenda umwe muyitangura wumviriza amajambo atangura ko nariko ndasaba Imana ko yonyemerera nkayiba hafi kugira ngo tugumane uko ngaje kuraba abisirayeli bagumanye n'Imana. Donc baranesha Farao barajabuka ikiyaga gitukura hajya ntivyari vyoroshe no mu bugaragwa bagendana n'Imana ahantu atakimwe abona ufungura bakabona bafungura bakabona baronka amazi umva ibintu bitangaje umva n'ibikorwa Imana iba yakoze. Ndagereza kuraba ndabifate ku isi yaho Imana iko yakoze nza kuzima bw'iwanje eske je nta Imana yo yarankoreye ntari imbereye ntari no gushobora no kwishoboza cyasanga ari ibintu byinshi Imana yankoreye cyamvuga ati rero narakubonye mu bisanzwe narayibonye. Nanje ndemeza ko nabonye Imana mwino minsi mwuno mwaka vy'ukuri je ku bwanje shinga ntahe yuko bitatangoye bimeze neza ariko ubu ndashikamye ndashimira Imana vy'ukuri shinga ntahe kuri televiziyo vy'ukuri Imana narayibonye. Urabona ko Imana igenda yigaragaza mu buzima bw'iwanje mu bikorwa vy'iwanje. Urabona ko ni ibintu vy'ukuri naje iyi ndirimbo yaragiranyigisha vy'ukuri
ni igikorwa kidasanzwe mpamagarira abantu batarayibona mwe muri ko muradukurikirana bakunzi ba Wide Vision TV raba muri commentaire hariko aka link line kayo hanyuma uyinjirireko ukirike kuri iyo link uyinjirireko canke ugende kuri YouTube channel muri Google plutôt kuri moteur de recherche wandikemwo Keve Dushime uhita ubona ibikorwa vyiwe vyose bibaye ngombwa wandikemwo Narakubonye by Keve Dushime direct ariko ico ndabasaba c'ingenzi ndabasaba kumukorera sabone cyangwa subscribe kandi mwongere mu musigire commentaire izimwubaka nizimutera intege abazikeneye nikorwa kitaba coroshe vy'ukuri muri ivyo byose ababikeneye ariko ndagaruka kuri Keve indirimbo Narakubonye urayisohoye feedback ingene wowe wayibonye ningene ubona abantu ariko baravyitwaramwo mu kwiraba niki feedback ubona ni feedback imeze gute icambere indirimbo Narakubonye mba feedback ziza bivanye n'ibihe umuntu aba arimo ko hari umuntu ashaka kumva izo ndimi bivanye n'igiharimo kumvira muheza giye kumvira mufashije ariko benshi baza bambwira ko iri kwirabafasha ikirabaremesha ko nabo Imana itagisha ikoreye ku byo bayisavye ko bizera ko umwanya n'umwanya Imana ishobora kubagirira neza icitaye ko nuko benshi bazambwira ati byo twasavye Imana sivyo iri kwiraduha ahubwo ikiduvye tutasavye bitubereye ko nivyo vyiza kandi ushaka kuba je nkeneye iki mugima ati namuhiki ushaka kucatirigana gato ariko Imana ndamuhiki Imana ndamukomeze hakuru indirimbo Narakubonye indirimbo abantu benshi bamwe bagiye batandukanye bavuga ko ikwira bafasha mu bijanye no kushaka kudekriva ibikorwa vy'Imana bakorera kuko abantu tubona Imana gutandukanye novuga ati benshi babona Imana gutandukanye hari ubibona kurya nibona kuriya je navuze uko nayibonye naje za dekriva uko yagizene uko yayibonye by'ukuri urumva ko ari amajambo akomeza nebutse ikintu kimwe uravuze ati ivy'Imana ikora biba birengeye hari ivyo idukorera twe tutanayisavye ugasanga ni ibintu bitandukanye n'ivyo twe twayisavye cye nibuka ari umwanditsi umwe yanditse ati Imana ishobora kugutagucisha ishobora kutaguha ivyo wayisavye ariko ikagucisha mu bikomeye kugira ngo igutegure gushika kuri vya bindi wagira iki wayisaba niko kantu cye nibuka ariko mu vyumve ko Imana ni Imana s'abantu ariko ni ibikorwa bidasanzwe hama Keve kenshi ntitwari tumenyere kubona ama live recording cyane ariko we niyo wagiye kuba ukora kubera iki live recording by'ukuri live recording sivuga ngo ni ibintu umuntu akeneye kugira ngo ashobore kwerekana ko ashoboye cyangwa agizene ariko live recording ni umwanya mwiza wo guhimbaza Imana ni umwanya mwiza wo guteramana n'abantu no kumurahimbaza Imana muri mu mwanya wa worship ariko mukavuga ati iyi worship dukoreye hano ntigarukire nga foto tuyifilme dufate n'amajwi hama tugende tubipartage ku bandi batashoshka mu cyo kibanza n'abashefata umwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira Imana ego urumva ko ni bumwe mu buryo bakoresha kugira ngo ubutumwa bushikire benshi bashoboka ariko live recording ndabona ko aba ari igikorwa gifise power cyangwa imbaraga zindi twebwe abantu bo hanze tutaturi mu ico gikorwa tutaba tuzi integuro ziba zirimo twe tutazi live recording hajya iroroha urumva ko je kubgaye ndiko ndakibona ni igikorwa kiba kitoroshe ko bwawe ijya inspiration canke kujya kuntu ushobora kwegeranya abantu kavuga ati ingo dukore we zijya mbaraga uzikura he iki inspiration iza gute bimeze gute inspiration uko ukene cyumva ko live recording ntiwoyikora na wenyene ntiwovuza ingoma ugera uvuze na gitari carimwe ashaka gukora muri studio kwivugiza gitari kavuza ingoma ushabona amajwi yose ariko ijya live bisako umwese n'ikintu ciwiye ariko arakora donc rero kubegeranya bisaba ko muganira ukababwira ko ukeneye gukora mukagikora kuko uri wenyine aco kwishoboza kijya bibaza mana ko yegurwa cagutse donc inspiration so ngo ivara kugira ngo weganye bajya abantu niko bimeze mu bisanzwe mwese muzana bivanye n'ico mukenereye urabona ko aba ari ibintu bihambaye unkundire jewe nk'umuntu agukurikirana kandi nkunda ibikorwa vy'iwawe nisabire ko live recording izokurikira ariho nzobande nuko yenda byisabiye nta kibazo donc kumba numva tiko twamenyanye tumenyana mu bandi naho tumenyana mu bandi inbox mashavuga ati
cyaho kirageze twitegure kuza turi kumwe kandi bizo ari biye byiza ko tuzovyishimira. Murakoze cyane. Mbe hajya ndakubaza hajya live recording ni wari we wese ayizamwo bigenda gute ko hari abantu bariko baradukurikirana kijya kigogwa bariko baracishimira bashaka kuvuga ati ahantu hari amavuta naje numva no sangizwa muri ico gikogwa muratumira bimeze gute kugira ngo jewe kubganje kwisaje je ninaze nzoza mfise timu yiwanje mfise abantu twa turi kumwe sinzi urashobora kuntumira ugatwe kiwanje nkaca nzana abo bandi kumbe bitemewe biremewe ko abandi baza mu gihe bidakunda kugaragazwa kenshi ko abantu bagira bakore live recording cyangwa hari undi buryo muzobicisha mugira bimenyo na bose biremerewe ko bose baza bimeze gute kuzana abantu muri live recording sinabati ngo biremewe canke ntivyemewe icayivana ko mukeneye ko kinjara kiba giteguye ko bwa mbere twa twagiteguye twatuze ko zo kwakira nk'abantu bashikijana mugabo twamaze tugiba ibibanza by'abantu ijana tubona haje abantu benshi mbona nturi mu bankire kandi muje guhimbaza no kutazira ucubareka mugakorana ariko ubu bukurikira tuzobitegura neza turondera ikibanza cagutse hama tugageze kwibwira abantu bagiye batandukanye ndibaza benshi bazobimenya bashobore kuza duteramane duhimbaze ndaza bizogenda neza cyane. Narakubonye urabona ko ari indirimbo imara iminota 8 irenga nikogwa by'ukuri ubona kimaze indwi zibiri zonyene gisohotse nikogwa kimaze gukurikana n'abantu igihumbi na urumva ko abari gikogwa cagutse by'ukuri Keve kubera iki iyi minota 8 nirihe jambo bosigarana mwino ndirimbo by'ukuri amajambo yobubaka nyene yayande uvuga kuko igikogwa cy'iminota 8 harabo kumva ariko ntibagire bagasigarana ati narakubonye man we nk'ubutumwa washatse kugenera abantu bayikurikirana niki nubuhe butumwa icambere iminota 8 kwa kubivanye n'ikire twari turimo ayo usanga 20 ushobora gukwira ivanye n'ikirere mu muri mwo mwanya ko murahimbaza ko murabikora ariko ijambo nushobora kubatekera mu gasigarana nuko uzogenda ubwira abantu ivyo wabonye ku Mana yawe ntuzogende kwibwira ivyo wabonye je Imana yankoreye ufise ivyo Imana yagukoreye ufise uko Imana yabigenjeje ni ubizi ariko nyamukuru ugenda uvuge uko wabonye Imana yawe je navuze uko nabonye Imana vyo yagiye inkorera nawe ugenda uvuga uko wabonye Imana yawe hama ikindi naco no gusaba ntuzuvyibagire uzogende kwibwira n'abandi urumva ko iyi ariyo ntahe urumva ko amajambo avuze arakomeye n'amajambo yo kumva ko wewe ivy'Imana inkorera sivyo ugenda uyishimira muri make wewe genda uvuga ubuzima bw'Imana canke ububasha bw'Imana canke ubushobozi bw'Imana kuvyagize iki yagukoreye muri make uhagarare mu mashimwe y'ivyo yagukoreye udeclare ubukuru bwayo mu vyo yagukoreye muri make urumva ko abara amajambo afise power shima Imana mu vyimaze kugukorera wongere unayishime no mu bigiye kuyikorera nivyo igiye kugukorera urumva ko ari amajambo abafise power ariko yo turiko urabona ko ni igikorwa by'ukuri kiba gisaba imbaraga nyinshi iki ariko ku bantu baba bashaka gutera intege mwumve ko bari igikorwa kitoroshe kabisa kijya gikorwa kiba gikeneye uburyo bwa déplacement abakenewe amazi abakenewe ivyumviro vyisha mainite communication Keve nukuri je ndaguteye intege kuko ukora ibintu vyananiye benshi kabisa wumve ko ndaguteye intege murakoze cyane Imana bahezagire inyuma yo gukora kino gikorwa ndaza ninjira mu buzima bukurikira bw'ibindi bikorwa iki gikorwa kubera iki wagiteguriye kugisora mu ntango z'umwaka uyu mwaka utegura iki vy'ukuri uyu mwaka no mwaka udasanzwe ku buzima bwanje twe turapanga ivy'iwacu ariko Imana igapanga ivyayo ariko nyamukuru turapanga na Imana ipanga ivyayo tuba twapanze natwe uko niho bawe udafise plan y'umwaka na Imana shamwe vyayo bawapanze icyo gukora uyu mwaka rero dutegura umwaka ndifuza ko twoshaka ko indi live recording ariko birasaba amasengesho menshi bigasaba no kwitanga kudasanzwe ndazi ko muzoyemesha kandi ndazi ko bizogenda neza kandi uyu mwaka ndakeneye ko ntuguma nibona ngaha nyene je ubwanje ndakeneye ko amahanga yose abona ko turiho kandi abana ko hari abantu ko barakora bari koragereza kwamamaza ubwami bw'Imana urumva ko nibikorwa bidasanzwe mu mwaka urumva ko inyuma ya kijya gikorwa ntiyicaye urumva ko abari kadutegurira ibindi ariko ndakubaza nk'umuntu abari karinjira cyane mu bintu bya professionalism yisi n'ingene igenda urabona ko uyu muntu aririmba canke
akora ibikorwa nk'ivyo abakeneye kwaguka uravuze ati mu buryo bwo kugera kure inyuma ya narakubonye hari ibindi bintu utegura vy'ukuri ariko kandi mu buryo winjira cyane mu mwuga nyawo haramwe ibintu vya album canke n'ibindi wewe kuri ivyo ivuga kwiki hari izindi zerekeza iyi canke uracari muri kamwe wemeze gute hari izindi zerekeza iyi kuko ni album nashaka kwita narakubonye naho ntarabigira official ariko ndazi ko vuba bizoshora kugaragara nizira ko ukwikira muzobona n'ibindi byinshi kuko nitwifuza kuguma turi ngaha takeneye ko turakora ama album tukashira ku mugaragaro nakamenya ko ari album kanaka yagize yagaragaye urumva ko iyi ni indirimbo iza irepresentinga cyangwa irepresenta izina rya album yawe ushaka kuyitunganya muno mwaka uyirangize bimeze gute narayirangije zirahari indirimbo ariko ndarengene nza ndashira imwe kugira umva no cubishira ku icarimwe usanga n'abantu zibacanze kugira ngo magere gufatiriya niriya ari zo umuntu musange ko biragorana twari turamenyereza bukebuke ko twacari no mu ntango ariko nitwashika ku rwego nakutuna ko tuvuga ati Imana yaragize aho ishikanye umuntu uko aho turi nayo Imana yadushikanye ariko twakeneye ko dutera tugirana tuje imbere album yitwa narakubonye album igizwe n'indirimbo zingahe album gize narakubonye indirimbo zigize album yacu ndashaka kuja kumugaragara kuko ni tuciga kugira ngo dushobore kuvuga ati twoyiga indirimbo nk'izi muga ntiziri munsi y'indirimbo indwi umaze kuba usohora indirimbo nyinshi tunibutsa abantu bariko baradukurikirana genda ku rubuga rwa Keve Dushime ubanze ukore sabone icyo ni igikorwa ca mbere hanyuma umusigire commentaire ku indirimbo hanyuma ushobore kuraba amaze gushirako indirimbo zitari ziki indirimbo maze gushirako amatitle genda yaza ariko nka bamwe kubabwira avangu imbere yuko ziraba bahe ubusobanuro bukeyi kuko ni indirimbo vy'ukuri nta gihe kinini umaze muno mwuga ariko ni indirimbo nawe ushaka ko na zone zirabwa cyane kurusha wanashaka n'ibindi bikorwa uri kurategura ko bitarasohoka vyovyo ntiba birasohoka izindi ndirimbo zabanjirije narakubonye uzibabwire nabo na zone zishobora kubakomeza twatanguye audio indirimbo nise amani yangu nanyo nisanga kuri YouTube twakora video y'indirimbo nise ico wandemeye niyo nise jambo nindi nise ntawusa nawe hama ni narakubonye sigura ko indirimbo zitanu zimaze kuba zija hanze zitanu zirahabona ziri kuri YouTube hasigaye n'izindi muzogenda muzishikirizwa bukebuke ni Keve tuzi mu rushengero ariko tunazi no mu buzima busanzwe Keve tumuzi ku ma platform canke ama social medias hajya umuntu ashaka ko muganira ashaka inyuma yo kumuha nimero ziwawe kuko ku bantu baba bashaka nimero za Keve murabona nimero ziwanje ziko zirasirikira ngaho hasi mushobora kuzinsaba ariko mu buryo bw'umwihariko Keve umushaka wo musanga he vy'ukuri Keve umushaka icambere musanga kuri Instagram kenshi no nkunda kwandika ndavugana n'abantu hano bakeneye ibikorwa bye bitandukanye kuri IG ni Keve Dushime official ashaka kunsanga ko hama n'ahandi hantu nkunze kuba ngendera gato kuri Facebook ni Keve Dushime hariho nakunda kenshi no kuvugana n'abantu kuri Snapchat gusa sindakunda bya cyane kwa kenshi mbangiye kugira ngo ndabe nk'ama challenge cyangwa kuri TikTok ama challenge abakoze ariko ntari nyamukuru na telefone ndayikoresha WhatsApp ndakoresha WhatsApp shaka nimero yanje ndayibaha tu ariko ku bantu bansaba nimero ntimunsabe nimero kuri za challenge ziri negative ariko munsabe nimero kuri challenge ziri positive mu byumve kabisa Keve ari mu kazi kandi akazi gasaba ubwitange amasengesho uburyo mu buryo bugaragara wewe uza kuba wifuza kuvugana na Keve afite platform cyangwa ama social medias pages akoresha canke ari official wandika Dushime Keve Dushime kuri Instagram na Facebook tukola follow moye muganira unamurondere kuri social media zindi harimo na YouTube channel yiwe kuko YouTube channel nizera ko iri official naho ushobora kumusigira commentaire irimo na nimero yiwa guco ndazi ko
nayo nawene yo kurondera canke mukavugana kubw'ivyo Keve nibikorwa vy'ukuri urabona ise aho igenda ituganisha ibikorwa turabishira kuri YouTube n'ivyo ariko hari izindi mbuga vyo bimeze gute Keve yo bazikoresha bimeze gute izindi mbuga turazikoresha nka Spotify, Amazon, Boomplay, donc ni nyinshi imbuga zose sanzwe ziko zihari zimeze turazikoresha mugabo twakwifuza ko imbere ko tulansa album twomanza gushira ku ma platform yose abaho ariko mikano kandi dukoresha Spotify, Amazon na Boomplay twakoresha na Amazon na ndibaza ariyo ngiyantu banavuze izo mbuga zose avuze mu vyibuke kari imbuga zo kugurishiriza imiziki ku bantu bari aba diaspora murazi cyane ingene zikora kandi murazi cyane ingene umuntu ashobora kwinjiza guco ku bantu bo tuzinanye ja kuri Boomplay muje kuri Spotify murondere Keve Dushime guco mu mushigikire please murazi ko na challenges ziba ngaha muri African atari ico kimwe nizibera muri mwebwe mu diaspora bari Europe ku bantu bari Canada n'abantu bari State etazi n'abantu bari muri Australia nizera ko mugiye kwa mumutera intege ivy'ukuri mubandanye mumuteza imbere hama muri bimwe Keve ndamuzi ko kari umuntu w'umukozi kandi abikora cyane Keve inyuma yo gudutegurira bino bikorwa wipfuza abantu inyota ugira cyane yo kwegera abantu ingana gute n'ahandi hantu dasha utarashika wumva ko woshika niye kuko habaho kumva ko numukozi vy'ukuri ariko akaba anashaka kazi turabona ko amakonsera aba mu mwaka ni menshi ugasanga batumiye bamwe n'abandi ariko ndibaza neza kuri gukoresha ingufu zimwe zidasanzwe uyu mwaka wibona he ushaka guhura n'abantu bo mu bwoko buhe arabaguha akazi abagutera intege niki we kubwa kuri ico kivuze kwiga uyu mwaka ashaka guhura n'abantu bose ashaka guhura nabo ariko abo nifuza guhura nabo abantu baza banca intege abo sinifuza guhura nabo ndazi ko tuzohura nabo Chonzi churi strong urakomeye cyane tuzohura nabo ariko cyo nsaba Imana no kwizonkomeza nyamukuru ndifuza kwibona ama concert agiye akomeye mu Burundi haba mu bindi bihugu ariko nyamukuru tugiye kugaragaza ubwiza bw'Imana atari twebwe dushaka kugaragara ariko tugaragaze icubahiro c'Imana icambere murumva Keva shira imbere sukugaragara nkawe ariko agaragaremwo ic'Imana yamushizemo amen ni jambo kabisa riba ryubatse Keve mutumire udashaka ko agaragara nkawe uzumenye kazogaragara mu bugombe bw'Imana Keve ndakubaza hagira amaze kugaragara mu giteramo inyuma y'ibikorwa dukora mu ma eglise yacu ma church yacu umaze kugaragara mu biteramo naragaragaye mu giteramo mu mwaka uheze kuri Source Dinir cyateguwe na Modeste yari yahamagaje Vestine na Dorcas natwe twashobogirwa amahirwe yo kuba mu bayemvite bari bahari kijya gihe kandi abari bahari nizere ko bararyohewe cyane vyagenze neza Imana yarabanye natwe kandi izera ko benshi bagiye bahimbaje neza cyane byari biryoshe urumva ko ku bantu tutashitse aho hantu twadukwiye kuba twitegura indi performance uzohava ukora mu no mwaka jewe am so sorry kabisa sinari hafi nahashitse we wavuye kuri stage nari mu rugendo rw'akazi kabisa ariko bamwe je twagiye kwa tuganira barambwiye performance yiwa vy'ukuri kwayikoze neza ariko hari kwa kundi ko kumva ko we ukora innovation nizere kuzoza utwiyereka mu yindi sanamu muri concert je nzo kwiboneramwe neza bimeze gute irashobora kuyitegura nta kibazo twe turahari ariko je gutegura concert cyariko ndavyiga kuko sinkeneye gukora concert itagutse nifuza ko nokora concert yagutse kugira ngo abantu bagiye batandukanye baze bahashike atari concert y'abantu bonga mu Kanyosha gusa tukeneye abantu bava mu hingi itandukanye tuje guhimbaza no gutazira Imana ku bantu mutegura ama concert cyane ama concert avuga ubwiza bw'Imana Zina Keve murishire muri playlist yanyu kugira ngo ubugombe bw'Imana n'ishaka ry'Imana na bya bindi yipfuza na bwa buryo yipfuza bushore kuboneka mu gihe azoba mwamushigikiye kandi nawe yagize icakora kubisanzwe nuko nyene biba bimeze ibintu biryoshwa niki no kumva ko ukoresha abandi abo bandi nabo bakazoza gukoresha abandi ico nzico akeneye uburyo bwishi kandi mumukoresheje muze mwibuke ko mukoresheje timu y'abantu benshi kuko ndazi n'amafaranga mwomuha n'uburyo mwomuha n'uburyo n'ubundi bwogenda gutegwa mu bandi
bushikira mu bandi. Ariko Keve vy'ukuri umuntu arapanga ariko Imana igapanga ukwayo. Ubu we aho wibona mu mwaka uheze nuba aho wibona uhabona gute? Ni heza cyane kuko mu mwaka uheze hari bimwe ntashobora gushika bivuye nko ku bantu basanzwe bari hejuru, ariko ubu ndahashika kuko bafise ico ngiye kugaragaza, bafise ico ngiye kubereka, kuko mushaka kuvuga ati je niki atabikogwa uri kuramwereka. haro hamwe ndashika nkisanga nahashitse naye nibaza ko no hashitse. Yego Keve, je ndaguteye intege, je ndiko ndaraba performance ukora, uriko urakora recording live n'abantu muri kumwe, ndabona ko harimo imbuto yiwawe n'imbuto Imana yagushizemwo biza bigahura vy'ukuri ukigaragaza nk'umuntu vy'ukuri abarikani na Hazimana. Burya buntu sangize cyane, ubasangize cyane ku bantu batabazi burya bwiza bw'Imana. Uri imbere y'Imana, uri kuratazira, we kubwawe hajya kijya kibanza uburimo wiyumva gute ku bantu, kugira ngo natwe tugire inyota yo gushika hajya ahantu ku bantu na d'abord bafise impano bien sûr, kijya kibanza wiyumva gute, wibona he ikindi kintu, kuko cyonzi cyo ntashidikanye buri connect n'Imana, ivyo ndabizi. Kubwawe kijya kibanza wewe ndazi kwa vy'Imana yuri kurabikora hajya imbere, uba wiha iyihe sanamu intege ingene power ubufise ubuzumva gute, kuko ibikorwa dushoboye twese biba bimeze gute? Icambere maze kunka akaryo numva ati nakaje Imana ibiguhaye ko guhagarara hajya hamwe hajya kibanza ndaryoherwa, mvumenga nduzuye mwemu. Hanini ubwiza bw'Imana kenshi nibwo dukoresha, sina kenshi ahubwo nibwo bakwiye no kudukoresha, kuko abantu bana mwe mu w'Imana bose mu bana b'Imana mugere mwe mu bakurongoreye kuja hajya imbere, kumva ko ushobora gusabana n'Imana mu buryo bwo kwimbaza no gutazira n'umumenga ubura handi hantu. Donc kenshi dukunda kwimva ibyo mu biyo iyo tuvuye hajya sose muri amanya guhimbaza cyangwa kwimva y'amadeni usanga ufise twatwa usanga ufise muguri hajya asha ivyo nta nakimwe usura kwibaza, usanga uzi ubwiza bw'Imana gusa. Bituma yo usanga nawe dusohoka Imana igende dukora amwe twako turakora byose, usanga Imana igende yabiroranice. Ndishimye cyane kumva kano kantu, urumva nakajyo keza yuri mu ngoro y'Imana, wumve ko ingoro y'Imana itandukanye na bijya bintu twirigwamo, ivyo byo mu vyumve. Ariko mu kurangiza Keve, wewe ijambo rimwe wogenera abantu bagukurikirana, abantu bari kwaradukurikana kuri Wide Vision TV, nirihe jambo vy'ukuri wo bagenera? Icambere noshimira icambere abakunzi ba Wide Vision TV, nkashimira n'abakunzi bacu bagiye batandukanye, kuko kuba bigoye bakakwikana kino kiganiro n'ubwitange budasanzwe, n'urukundo rudasanzwe. No basabira umugisha, ndanabasabira ko Imana yo bahezagira, yongere ihezagire nawe we ihezagire nawe mukorana bose. Ndabaza ariko ndazi ko waze ko wambwiye ko hariho abandi usanga bari nyuma yawe, naho nyene Imana ibagirire neza, isigaye ndabakunda cyane. Urumva ko Keve atakinda dusabira n'umugisha no gutera imbere. Ariko ndabibutse cyane jewe ku bantu nkurikirana kuri social media zanje, ndakunda gushiraho akajambo kamwe ati niho ngitangura, mu vyumve ko ariho ngitangura. Ivyo mwariko murabona byose hariho testing twaturimwo, ariko nka Keve nitwovana nk'umukozi w'Imana vy'ukuri atangeneye ijambo canke ikiniki vy'ukuri niho ngitangumbo. Abari banze mu bindi no mu zindi game niki, ariko uyu mwaka mu vyumve ki Wide Vision Company uyu mwaka ije uku kwezi kwa kabiri kunyene uku ivyo twari dushaka kuba twari dukeneye twabikwije vy'ukuri, ndishimye cyane. Ariko Keve ndagusabe ugenere ijambo rimwe yaba jewe abadukurikirana niki wa Wide Vision Company muri iki kiganiro cyacu cyo kuba dukoresha na platform ya television arinye, ndagusabe mu majambo make unatubwira ijambo yabiri dukomeze, yatubwira iki niki utubwire vy'ukuri mu majambo make, kuko bien sûr niho ngitangura, ariko hari izindi impano Imana yaraba yarampaye nkabafise debut ariko ntabona imbere cyangwa ntabona la fin. Kubwa nk'ijambo dukomeza rinkomeza niki, wewe umbwira ijambo rimwe, ijambo ryo ugira uvuge nizera ko ari ijambo ribaza ko ari rongowe na mpwemu kandi ntezo naryone ku je ndaryandika ku mutima kabisa. Kajamo no gutekerera si kanini, ariko ndazo kuri weza kuba ijambo rinini, nuko zogenda gusoma umurongo uri muri Yesaya 60
umurongo wa mbere. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse. Yesaya 60 umurongo wa mbere. Jese nza gusoma umurongo wa mbere gusa ahubwo yose ariko ikintu donc ari ikintu akiri kigize basi umurongo yose. Umurongo wa mbere, haguruka ukayangane ku muco wawe ushitse. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse. Shima Imana kwa rino jambo by'ukuri. Jesse nandika muri agenda, nandika mu bwonko, ku mutima yiwanje mu vyumve ko ari ibintu yavyicafye ko. Ndagushimire cyane Kevin. Natwe turabashimiye cyane kandi Imana iguhezagire kabisa. Amen amen. Kandi kongere n'amavuta namwe nizere ko buri gihe tunitwabakena nitwasuye kubakena ko muzotwitaba. Tuzokeneranira ubu twese tuzokeneranira. Jewe ico nkunda kuvuga Imana nkorera kandi nubaha kandi ishingira intahe, ndagusabira umuhezagiro Kevin. Amen amen. Kandi no gutera imbere. Amen. Natwe nuko nyene naze ko namwe kuko ko murakora birakeneye ko mutera imbere. Je mu vyumve ko kugikorwa gikurikira kesa swamba ndi mu gihugu cyane ntazo ndi mu gihugu ariko nizere ko nubwo ntazoba mpari imbaraga ziwanje nimbara amazi nimbara iki byose bizobashika. Murakoze cyane. Ushobora kuzoba ntari hafi ariko sintegekanya kuva mu gihugu ariko ushobora kuhava ku mpamvu z'akazi nje ndagenda nkagaruka ariko uvyumva ati mu gihe cyose nizere kandi igikorwa gishobora kugufata nk'ukwezi uri kuragitegura bimeze gute. Kinashaka gufata nk'amezi apano kwezi. Okay, aho ndumva ko nzoyimenyeshwa ubwa mbere hanyuma nanje mbe ndisuganya ku bantu nabo baba bari nyuma yacu mu vyumve kabisa gushigikira uno musore uno mukozi w'Imana mu vyumve ko bibabera nk'umutwaro. Mushobora kumushigikira mu isengesho, ushobora kumushigikira mu buryo bw'uburyo, ushobora kumushigikira mu gushikana ubutumwa bw'Imana kure. Ijwi giwe nubwo riba ririko riragaragara mu bantu mwe mwumva ko ari ijwi ry'Imana riba ririko rirakora. Keve, byari bihe byiza gusubira kubana nawe vy'ukuri kuri televiziyo yacu. Natwe byari bihe byiza kuko ni rya mbere ariko nize ko atari rya nyuma. Dushimire cyane Kevin, dushimire cyane mwe mwariko muradukurikirana, specially ku bantu mwamaze kuba mukora sabone, mwe mutarayikora iki nico gihe ciza my friend. Ngiye kubamenamwo ikiziba cy'umunezero. Ibi byo mubishire mu mutima kabisa. Uyu mwaka njenje ubu ndabirimwe n'amaguru yose kabisa. Nje ndabibabwiye n'amaguru kandi ndabihagaze ko n'amaguru aya abiri. Shimire cyane Keve rero twabanye muno munezero. Shimire cyane mwe mwariko muradukurikirana. Shimire cyane ku bantu bari mu gihugu yaba abari hanze y'igihugu. Nukuri urukundo mutwereka turarushima vy'ukuri. Urabona ko jewe shimye kubabwira biri official iyi World Vision TV iva mu kigo gikomeye cyane cha World Vision Company. Iyo company nayone igiye yamaze kuba ija hanze, ibyo twari dukeneye byabonetse ibikoresho niki. Shimira cyane aba supporters wherever you are, ndabashimira cyane. Shimira cyane kuri mwebwe mwakomeje mudutera intege abari mu magroup atandukanye, abantu dusora ibiganiro canke ibindi bikorwa mukadushimira. Ku bantu mwahora muduha akazi yaba muri photography, videography, ndabashimire cyane. Ubu tugiye kubana mu buryo bwiyaguye vy'ukuri. Nibisata bine harimo photography, videography, TV online n'ikindi gisata cha World Vision Store. Aho tugiye kuba dukora urudandazo ruri professionnel. Dushimira cyane abantu bariko barakora platform, tukazibaza ko izoza idushikira imeze neza aho arizoba ari platform ikorerwa ko business. Apana vyandi byo kudandaza kuri start no. Foko buzoza uraja gukora shopping cyangwa shipping mu buryo bugaragara ukava mu hero uvuga ati ngiye kugura ikintu naya amafaranga naya. Urumva ko ni platform irikirafata igihe mugabo mu vyumve ko nayone iri mu nshingano zacu kandi dutegeza gukora. Kubundi busesanguzi tuzaturi kumwe haba mu muziki ndundi, haba muri comedy, haba mu makuru abagezeho ama breaking news, ariko mu vyumve ko turi kumwe n'ikigo gikomeye cyane, ikigo kiduha services zo kwidagadura haba mu binyobwa no mu biribwa, ikaduha uburaro bwiza. Ico naco ni Nonara Beach Resort giherereye kujyasha nike ubutarashika mukajaga neza ni kujya Gatumba urengana Savonor hama ahantu ushikira kuri station urabona ku ruhande go hepfo ahanditse Nonara Beach Resort aho tuba turuhukira. Iyi weekend nkizara ko tuba tugiye kuba duhakorera ibikorwa bitandukanye. Je ku bwanje
maze weekend kabisa nkora cyane kwimuka niki ariko nizere kaho abantu tugiye kuba tuhahurira mugiye kuhagirira ibihe bimeze neza aha suko haranga ahubwo no kubabwira ibintu biba bisobanutse wishakira umukeke umeze neza ushaka gufungura neza nta handi ni kuri Nonara Beach Resort ushaka uburaro bwiza ni kuri Nonara Beach Resort ushaka ibinyobwa bantu banje andiko ndabibabwira uko mu byumve ko ibintu abari utamu ibintu n'umunezero ibintu jewe ubwa mbere nkihashika nibaza ko ari ibintu vya bintu tumenyereye hahandi ariko nagiye kuba ndahabona maître cuisinier ushaka mu gatondo bakora petit déjeuner saa sita bakorera gufungura kuri ntuze kuri ku masaha ku bantu baba bakunda zanja biyarurira ariko specially ku bantu baba mukeneye my friend hari ubwoko bw'amasalade hari imikeke hari inkoko hari ivyande rouge icuba ushaka ikinyobwa guhera ku bantu twinywera amazi vyose birahari hagati aho nikindi kigo sanzwe serukira ni Top Meat Service Burundi aho nayo sanzwe nkorera musi ya post nimutseho gato ubu nsigaye mbarizwa mu kigo cha Excellence House iri mu gisagara cha Bujumbura muri town centre ville hagati urengana limited cona building iri high cyangwa iri ndende niho uca utubona mu kibanza cha 0.007 aho tubanda za service musanze mutumenyereyeko ku bakiriya biwacu no ku bakiriya biwanje ndabashimira cyane yuko nubwo ukoresha ikintu cy'amafaranga ijana uburi kuranteza imbere ndabibashimiye cyane vraiment uyu mwaka rero hari izindi service tugiye kuba twashiriramwo twagiye mu kibanza cyagutse kandi tukizera ko vyose ari ku nyungu zacu ni ku nyungu zanyu mbandanya ndabashimira ndabizeza yuko ngiye kubakorera vy'ukuri ngiye gukora ntiziganya guco timu yanje timu yacu timu y'abantu badukurikirana mukazobandanya mubona ibiganiro bigezweho ico ndabwira ibintu bibiri inyuma yo gusenga no gukora tukongera kuba honest ni pray hard work niki to be honest kuba imvuga kuri ivyo byose nivyo bigiye kuba bituranga nkanashimira cyane ku bantu mwese mubandanya mudutera intege my friend nukuri nduzuye cyane mu no mwaka ndumva ko ndi fit ibi bintu ndabigiyemo n'amaguru abiri kandi nkizera ko bigiye kuba bigenda neza shimira cyane kuri mwe rero mwariko muradukurikirana shimire cyane uwari nyuma ya kamera behind camera yari Yves canke umwe mu atuma amajwi n'amasana mabashikira neza ni Yves ndamushimire cyane Imana iguhezagire musaza shimire cyane mwese mwamaze gukora sabone na mwebwe mugiye kuba mukora sabone ndabishimira cyane nta bindi no basabira umugisha utangwa n'Imana ubabeko cyo ndabasaba no kugumana namwe nukugumana natwe kandi tukabandanya tusangira umunezero wo ngaha kuri television aligne iyi mwari ko murakurikirana ni World Vision TV ushobora gukora follow ku ma pages yacu ya Facebook Instagram kwandika World Vision TV ugakora follow aho niho hazaraca ama breaking news n'ama actualite guco tukabandanya tugira iki tujya show my friend Imana nkorera ibahezagire ubukene Imana iburinde mu mifuko yanyu naho nakagaruka Imana ibahezagire God bless you.